Yari umuntu akunda u Rwanda akifuza ko abanyarwanda bose botaha. Abahunze za 1959 kuduga. Bazi ko Gregoire Kayibanda ari we yakuye ego ingoma y'icana. Igihe rero Gregoire Kayibanda afashe u Rwanda. Hari umwami yitwa Kigeli yahungiye mu Buganda. Uyu mwami w'u Rwanda ahungiye mu Buganda, uyu Fred Rwigema amwemera ati mwami wanje nzokugirane nzogusubiza mu Rwanda tugarukana ingoma y'icana. Ego. Uyu mwami aramubwira ati mbeshe muhungu wanje Fred we kuri original yibereye ngaho. Wogenda ukabana n'abajya bazungu bazanye Republika bakuraho ingoma y'icana. Mbese urabona ko uzobashobora. Umva ko mu Amerika burira Fred Rwigema. Uyu Fred Rwigema hari agafoto kerekana apfukamye imbere y'uwo mwami Kigeli. Akavuga ati mwami uganje nkundira nzobikora. Mwami aremera ko yomusubiza mu Rwanda. Abazungu bamaze kumva ko aho nyava Kagame ntiyaranazwi. Nibigugi biri ngaho kugira ngo byice bakongomana. Neza cyane. Ubu byakabije biriko byishe bakongomana byifashije n'indege z'abafaransa. Ibaze vraiment. Ikibi nk'ico. Reka ngende ku mateka. Ubise Kagame yatanguye ibana yica abari impande yose ya Fred. Yarishe kabisa machine. Shatse kuvuga satani. Ego. Sivyo. Amaze imyaka 30 atanga amaraso kwa satani uyu. Hello guys, bameze neza. So ni link Harene Alu comme d'habitude mit software gwamenye musumeno maso yinyana. So guys, so yinyana. Yeah. Uyu mwanya ndi kumwe na John Mabu. Yeah. So John Mabu, welcome. Yes. Nashitse. Umeze neza. Yes, namwe mwashitse. Yes. Mbega namwe mwashitse, twe twashitse cyane. Kandi no munsi rero no munsi no kiganiro nshaka abantu badukurikirana baze kugira ku ntango kugira kuyerezo. John Mabu. Nibutsa abantu bataragira subscribe. Nibyo nagira ndakubwira. Tuzo tubibutsa kugira ngo. Ego. Yeah. Kugira ngo baze barabishira mu ngiro. Yeah man. Ego, umeze neza ariko. Jemeze neza cyane sinzi ko nawe umeze neza. Jemeze neza kabisa. Sinzi neza ko bivanye n'ibintu biko birabera muri Kongo. N'ubugesera. Mbega John Mabu. Jewe ebana muga je niko ndabona ko yari wowe atagase na wewe naho hori uvuga ngo jewe natagase. Atagase muga abandi bene wacu. Bandura kwanza bafani no bakurabe neza. Dushaka gutagata. Mugabo gutagata wenyene hari abandi bantu bari ko bararara urubunda. Bisaka binyegeza. Yeah. Birababaje cyane. Je bona niba ka Kongo ikintu yazize kijya gihugu jewe sinibaza. Shakiye Kagame ni imbwa pe. Kagame ni imbwa vrema. Myaka 30 izaitu zahe zamasisi hehe. Yeah. Uma wica abantu bakugeza nisa. Ubuhoho amakuru hari nuko wa mugambi wa killing machine. Nivyo nanje nagenda kugira ati ebana ubuhoho umugambi wo mu Rwanda ebana wagiye mu ngiro. Wa mugambi wa killing machine James Kabarebe yavuga Kagame yabiza kabisa. Ko barabushira mu ngiro. Sinzi ko twokunjira mu kiganiro. Nyezina twagiye. Ega ni ico cyari kibazo. Abantu buno busasaguzi. Kugira abantu bumve ko aba bagabo b'inkotanyi atakeza kabo muri Kongo. Ntakeza kabo gahari vraiment. Ibintu byose byagiye kuba nabi biraba nabi igihe Fred Rwigema bamugambaniye. Iyo Fred Rwigema aza gushika ku mugambi we yari yarateguye. Ibi bintu niba biriko biraba muri Kongo. Yego. Ubundi Kagame muza mugereranya
mvuga ngo ni umuntu watahara uyu yari Petit Joueur mu Nkotanyi. Gisa Rwigema niwe yari umuntu Fred Rwigema niwe yari umuntu akomeye cyane mu Nkotanyi. Uwo mu general rero waru by the way ndahorije umuryango wabo wose kubera ko waragandaguwe wishwe na Kagame nyene bivanye nuko politike yiwe yo kwica abantu muri Kongo atayishaka. Politike yiwe ntiyari yo kwica abantu muri Kongo. Politike yiwe ntiyari kwica abanyarwanda muri mu Rwanda sivyo. Rero gahunda yiwe twamye twabivuze kuva kera. Impamvu nkoze bino bintu ndashaka ndababwire ko ibiri kubira muri Kongo vy'ubwicanyi bidatanga uno munsi kandi ari wo mugambi ahubwo uno munsi ariho bigiye hejuru kuko twagerageje kubishira ku mbuga ngurukana bumenyi. Abakongomani bamye bicwa uko bariko baricwa babyishwe yava hariho bayibingira aba ba James Kabarebe killing machine kabisa muri Kongo ibintu bakoze biteye ubwoba. Fred Rwigema rero mbaze mpuze umuryango we kubona warabuze intwari ikomeye cyane. Kuri post yanje ya Facebook ejo abantu barashobora kugenda bakandika John Mabo kuri Facebook. Ngiye kuza ndabashikiriza amateka canke geopolitique. Ibyo mba navugiye ngaha ngiye kuza ndavyandika no ku rubuga rwanje rwa Facebook. Bashobora kugenda kuri Facebook yanje bakandika John Mabo bakabona ibyo namuvuze ko uyu Fred Rwigema. Uyu Fred Rwigema yari umuntu akunda u Rwanda by'ukuri. Yari umuntu akunda u Rwanda akifuza ko abanyarwanda bose botaha. Abahunze za 1959 kuduga. Bazi ko Gregoire Kayibanda ari we yakuye ingoma y'icana. Igihe rero Gregoire Kayibanda afashe u Rwanda yahungiye mu Buganda. Uyu mwami w'u Rwanda ahungiye mu Buganda uyu Fred Rwigema amwemera ati mwami wanje nzokugirane nzogusubiza mu Rwanda tugarukana ingoma y'icana. Uyu mwami aramubwira ati mbeshe muhungu wanje Fred we kuri original yibereye ngaho wogenda ukabana n'abajya bazungu bazanye Republika bakuraho ingoma y'icana mese urabona ko uzobashobora. Umva ko mu Amerika burira Fred Rwigema. Uyu Fred Rwigema hari agafoto gahari kerekana yarafukamye imbere y'uwo mwami akavuga ati mwamuganje nkundira nzobikora. Mwami aremera ko yomusubiza mu Rwanda. Abazungu bamaze kumva ko aho nyava Kagame ntiyaranazwe ari kwishuri. Abazungu bamaze kumva ko uyu muhungu ashobora kugarukana ingoma ya cami. Burya ingoma za cami kera ntizafavoriza abazungu. Niyo mpamvu ubona bagi barazikuraho muri Afrika bazana ingoma za Republika. Ubundi ingoma za cami abazungu nta interi bari bazibonamo. Bumvise ko agomba garukana ingoma ya cami agarukana umwami mu Rwanda. Baca bikora kuri Kagame. Bamumvisha umugambi wo bashaka. Ujya nawe ni Satani. Ujya ni daimoni. Ati bamumvisha n'umugambi wo gushika muri Kongo. Tugakorayo amabuye y'agaciro. Uyu mugambi kabisa yabumvise ijana kwijana. Uyu mugambi mugabo babanje kuwukoza Museveni. Burya Kagame Fred Rwigema na Museveni barabagenzi. Haye niyo mpamvu ubona reka bagabo batwara imyaka myinshi kweri baragamba baratanze ibitambo ku bazungu pe. Nk'ibitambo Museveni amaze gutanga aha abazungu. Nk'ibitambo uyu Kagame amaze gutanga abazungu. Niyo mpamvu uraguma ku butegetsi. Naho baje kubera iki nabagambanyi ifu nibigogi biri ngaho kugira ngo bikorere abazungu. Nibigogi biri ngaho kugira ngo byice bakongomana. Neza cyane. Ubu byakabije biriko byishe bakongomani byifashije n'indege z'abafaransa. Ibaze vraiment. Ikibi nk'ico. Reka ngende ku mateka. Abazungu bamaze kumva ko uyu Rwigema atari mu murongo wabo bikoze kuri Museveni na Kagame. Fred Rwigema umwe amaze kumukundira giheri bateguye operation yo kugenda gutera u Rwanda, operation ya mbere. Operation ya mbere yari iyo uyu Rwigema yari yaravuga na Habyarimana. Kuko wewe yashaka ko leta ya Habyarimana yose ibana neza n'abanyarwanda bahunze.
yego kuvanga igisirikare abanyarwanda bakita abanyarwanda atavye umuhutu n'umututsi yego urumva bamaze gukora Museveni na Kagame barahamagaje umugabo Fred Rwigema ubwo ati muhungu wewe tuzokugira president ati tareke ivyo bintu byo kumva go utahana umwami reka bireke Fred Rwigema ikibazo yagize ntiyamenye abari nyuma rega ingwano hari umuntu ayihagararira w'umusponsor atanga amafaranga ico kibazo yagize ntiyamenya ko we wari generale hari abazungu bari nyuma baba sponsor batanga amafaranga ngo yaravyasa aravuga ati reka ni gute no umwami mu gihugu gifise umwami ni gute no president mu gihugu gifise umwami ni gute no tahana umwami gihiri mu Rwanda hamaje nk'aba president yego imbere y'umwami umva ivyo bishoboka nico konda bateka nibiba mugabo yandi majambo bari bamubwiye ati niwemera kuba president utegerezwa kwica ni ucumba directement nawe mubwiye directement bari bamubwiye direct mugabo malegezima umwami yagiye kwicwa na Kagame mu nyuma Fred Rwigema amaze gupfa na Kagame yaramura kubera ko amateka avuga ko Fred Rwigema amaze gupfa uyu mwami yahuye n'ibibazo bigoranye biteye ubwoba gushika naho yitaba Imana umwami yari yicwa na Rosalie Gicanda bavuga ko yari inarume wa Kagame ndavuga Kagame ntiyari gutwara u Rwanda hari abamikazi abami nga bose yaririminye hamwe nakubwira ko uyu mujama ari killing machine Kagame yaririminye na inarume yitwa Rosalie Gicanda ibaze vraiment umwami kazi Rosalie Gicanda bamuzi babyandike muri commentaire ego ni gute yice inarume mukongomana kareka gute yo mugiriki so amaze kuvyanga Fred Rwigema yarakoze operation ya mbere iyo operation yari kuzana abanyarwanda aragambanirwa baca bamurasa bamuturutse inyuma uko niko Fred Rwigema yapfuye ya Kagame amaze gufata ubutegetsi bw'inkotanyi ubundi Kagame si wari kuba mu kubera mu nkotanyi hari abandi bantu bikumirizwa bakaze kabisa binararibonye ego mugabo Museveni yarazi daimoni yarazi satana atunze mu nkotanyi kandi ko yokora ivyo bazungu bakeneye yatanze izina Kagame yarabakubise Kagame yatanguye ibana yica abari impande yose ya Fred yarishe kabisa machine shatse kuvuga satani ego sivyo amaze imyaka 30 atanga amaraso kwa satani uyu mugabo Kagame ibi rero yarashatse no kubikora mu Burundi bumvaro yego aiga amaraso yacu nawe nyene yarayakeneye y'abarundi yarayakeneye tugira abagabo bakomeye sha sende intwari yego ubundi ntuzoze mugereranya ndayishimiye nkuru nziza n'iki kigo gikagame bro nico ko ntuzoze mugereranya ndayishimiye nkuru nziza n'iki kigo gikagame ndabisubiyemo aba bagabo yo tutabaronka mani mu Burundi tuba turi habari ibibazo byinshi gose habari ibibazo bikomeye cyane niyo mpamvu aba anya burya barageragejwe Kagame aragerageza ubundi kino gihugu kino gihugu Kagame yaragikeneye hamwe na Kongo twebwe bro aba batama bacu kabisa bubahwe cyane bubahwe kubera ko twebwe hari abantu baje ngaha anya bagataga comment batazi Burundi hano bwavuye batazi Burundi ko hari abagabo bakomeye cyane baburi mu mwanya ego urumva yego Kagame amaze kugerageza ubundi Kagame ya genocide yatanguje mu Rwanda no mu Burundi yarayikeneye ayikeneye hanya babatama bacu barakoze akazi gose ivyo abantu batazi urumva daimoni yari yarungitswe mu karere kose haba abagabo bashize Imana imbere yego barayistopa niyo mpamvu twebwe n'igihugu cacu Imana imbere Pemporte ivyo twobura byose twe twaransa gasuzuguro burya
Kagame ujya n'imbwa y'abazungu bagako kaciza yiruka vukama uzanga Kagame ni wa muntu wagira nico gituma ubona gatwaye iminsi myinshi kamaze gutanga ibitambo by'abantu benshi kamaze gutanga ibitambo by'abakongomani benshi kamaze gutanga ibitambo by'abanyarwanda bisanzwe muri rusanga amaze gusesa amaraso menshi akaca rero yifadikanya n'iyi mihimbiri hari imihimbiri yitwa ibingira uyu ibingira amateka yi uyu generali ibingira impamvu Kagame yamugenye n'abantu mu nkotanyi bari abantu ba fake sana impamvu rero yamugenye nuko we umugambi wo kwicaraho barawumva kabisa uyu ibingira amateka avuga ko umunyarwanda wese ubu unya atavuga rumwe n'inkotanyi yicwa n'uyu mugabo ibingira yego waba umuhutu waba umututsi uyu ni killing machine wo mu Rwanda uyu James Kabarebe nawe n'umuntu nyene yamaze abakongomani muri Kongo yego yamaze abanyarwanda muri Kongo b'abakongomani no kuvuga na killing machine ya Kagame abandi babagabo Kagame avuze baza biruka bafukama ya nuko bimeze abundi baanya impamvu bakora bino bintu byose ni kwa kuntu hari ushora kwisanga mu mwanya utamerita utarozi kuzowujamwo mugabo uwo mwanya ukaba wugiyemo n'ibikorwa byawe biryohera boss wawe ariko atabumenye ubifisemo cyangwa atabushobozi ubifisemo uyu James Kabarebe ahura janga akavuga amajambo yo gusebya Fred Gwigema ngo ubundi gujya ngo ntacu yari ico mayiga Fred Gwigema baye generale urakadoriya niko tuza kuvuga ngo uwo muntu ngo ntiyari muzima ntiyari muzima kubera ko atarahuje politiki ibyumviro byabo no kuvuga iki rero ikintu mvuze nabonye amarira menshi y'abakongomani ariko bararira batakamba bagira amarira ni menshi ntaco bari buhindure kubera ko satani ari mu kazi iyi satani none tuzoyigwanya gute tuzoyitsinda gute n'amasengesho nuko umuntu wese ahaguruka akavuga ibituvuga abasenga musenge abagwana mugwane neza cyane iyi satani mugano babwira ko nta mwaka isigaje tutayikuyeko amina kubera ko misi yo gufata Burundi nizotuma abazungu bamwigarama kabisa urumva no kuvuga iki rero Imanya muri Kongo ubwicanyi bwo burakogwa na Kagame afashijwe n'umuhimbiri Macron sivyo n'umupede uyu nibo bariko barakora ubwicanyi Kagame nakubwira ko Macron yemera Kagame cyane kubera ko ikintu cyo kwica cyumva neza namba umuzungu akeneye umwicanyi neza ngaha muri EAC ni BRB Kagame ariko biento satari rasubizwa iwabo neza cyane makuru yarayo John Mambureka ndagushimire cyane atara kandi ubusesanguzi urabuduhaye urakoze gose nakoze nawe